ukeneye gukorwa ya agence nshasha icyo ni ikintu twari twavuganye na Fulgence ko twashobora kugura agence nshasha kuko ni ibintu bya mbere ubundi kenshi bikorwa bikorwa n'abajene n'abantu bose ni agence nshasha ukeneye kugura twese twahuriye ngaha kugira umwe wese azane iciyumviro ciwe kuno agence izo turakora place n'imisi y'amakompetisiyo sinzi umwe wese umuntu afise akabazo yoshobora kumbaza yoshobora kumbaza